Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu yaga muganga cuno munsi gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Mwagize neza guhitamwo Ntambwe Idaheta TV, mwebwe mukiri bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe, ntaco bizobatwara kiretse yuko bizotuma muronka ubutumwa canke message canke notification ibamenyesha yuko twashyize ku kiganiro, hanyuma namwe gutyo ntimuze murahomba ibiganiro nk'ibi bifasha umuntu kumva ibyo mufasha kugira amagara meza. Twarababwiye muri ibi biganiro birenganye ibintu bishike kuri bingahe, bibiri, iki ni igice ca gatatu, umuntu yokora ivyo umuntu yokora canke yokwirinda akiyubara igihe yoba asanzwe agwaye ingwara ya estomate, ingwara y'umushishito, muri za zindi zitari nke twavuze. Abatakurikanye ivyo biganiro muze mubirabe mubyumvirize, byobafasha cane kumenya ibijanye n'ivy'indwara zitandukanye zifata umushishito canke se ingwara za estoma, hanyuma mumenye ibibitera ziterwa n'iki, kugira ngo umuntu amenye igitera ingwara ashobore no kutagira acirinda, agice kure, aciyubare, hanyuma gutyo ashishikare kugira amagara meza. Rero muri kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ikintu kimwe kandi tutaza kugitebako, ni ikintu kivuga ngo mu vy'umuntu yokwirinda iyo agwaye estoma, yokwirinda kunywa itabi. Itabi tworivuga ko ibintu bitari bike bibi byinshi, ibintu byinshi bibi bishobora gutera ku magara y'umuntu. Tuvuze kurya mwotsi wonona mu mahaha, tuvuze kurya mwotsi wonona mu bwonko, tuvuze kurya mwotsi ushobora gutuma imiheha itwaye impwemu isinzikara, tuvuze kurya mwotsi ari inkwezi y'akaranda, inkwezi y'amarere. Nizera yuko atawoduhaririza, atawobihakana, n'abarinwa ndizera neza ko bazi neza yuko itabi banwa rifise ingaruka mbi ku magara yabo, ahubwo bikaba kumbiringira ngo byabagoye gushira mu ngiro ingingo yo kuriheba. Ariko mugabo rero tuzabona no kubabwira yuko itabi ari ikintu kibi cane no ku muntu agwaye estoma. Iruhande yo kuba kumbure umuntu tubona baricisha mu mazuru tukimvira yuko rishobora kuba ryoduga no mu bwonko, iruhande yo kuba kumbure kubera ko ari umuyaga, impwemu, umwotsi, iruhande yo kuba rero ryo manuka hariya mu mahaha, naho nyine rikaba ryo mutera kugwara igituntu, burya hari n'abawumira urya mwotsi. Rero itabi naco ni ikintu kimwe mu bintu umuntu yogira yokwiyubara iyo agwaye estoma. Turetse rero kuvuga yuko mbere ahubwo hariho n'izindi ngaruka mbi nyinshi, ko rishobora gukwega kanseri yo mu muhogo iyo umuntu yanyoye itabi. Navuga ngo igihe kirekire hagera igihe rikamusinzikaza, rikaba ryotuma uyu muntu agwara kanseri yo mu muhogo. None rero birumvikana neza yuko iki kintu naco nyene, nimba uri umuntu agwaye estoma, ukaba ugwaye imwe mu ngwara z'umushishito, iki kintu naco nimba cari gisanzwe kiriho mu buzima bwawe, ukwiye kugwana intambara yose ishoboka, ukagwanya ikintu citwa kunywa itabi, kubera itabi ni umwansi wawe ni waba ugwaye estoma. Bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, uno munsi rero ikiganiro cacu cuno munsi naha kigarukiye, cari gutumbire kuvuga yuko umuntu agwaye estoma akwiye kwirinda kunywa itabi. Jewe Jean Manirambona nayo ndagiteramishije ndabikebanuye, naho utaha mu kiganiro yaga muganga.